turabahaye ikaze bakunzi ba televiziyo isanganiro muri ano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira. Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni uvuga ko igikorwa cyo guhamagarira abanyamigambwe gushikiriza ibimenyetso biranga imigambwe muri uwo mugwi ko bidahonyanga ingingo y'ijana na 27 iri mu ibwirizwa rigenga amatora. N'ikiganiro haye radio televiziyo isanganiro kuri wa kabiri. Nayo mu makungu havugwa amatora yo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Donald Trump yaraye atowe nk'umukuru w'igihugu agira 47 wa leta zunze ubumwe za Amerika. Amatora yabaye kuva ku munsi wa gatatu kuva gerekezo ya gatatu munyonyo. Amakuru dukesha televiziyo ya Faransa akamenyesha ko mu bademokrate ho badatahura ingene batsinzwe. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi. Dese kubaha ikaze muri ano makuru tuhera mu gisata ca politike. Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni uvuga ko igikorwa cyo guhamagarira abanyamigambwe ngo bazane ibimenyetso byabo muri uwo mugwi ko kidahonyanga ingingo y'ijana na 27 iri mu ibwirizwa rigenga amatora. Mu kiganiro yahaye radio televiziyo isanganiro kuri wa kabiri, François Bizimana hajejwe kumenyesha amakuru muri uwo migwi asigura ko ingingo yerekeye gushikiriza amadosiye kubitoza akaba habivuze inyuma yaho bamwe mu barongoye imigambwe bashikirije ko ico gikorwa gihonyanga ingingo y'ijana na 27 kandi bishobora kubera intambamyi imigambwe yifuza kugira inani tumukurikire. Ivyo yasomye biri munsi iyo mutwe w'amajambo uvuga ivyo kuzana amadosiye y'abitoza. Mu gifaransa bavuga de la déclaration de candidature. Twebwe rero mu mugwiseni ivyo twatumye ko nibimenyetso biranga imigambwe ntabwo twatumye ko amakandidature. Iyo umutwe w'amajambo tawuhereye ko ibindi uri kuravuga uca usanga wihenze. None wewe mu makuru ufise canke mu bandi bose amakuru afise hari amakandidature twasavye, umugwiseni wasavye na buhoro buhoro. Umugwiseni nta makandidature wasavye. Bivuga rero yuko ivyavuzwe vyerekeye ingingo y'ijana na 27 ko turiko turayihonyanga sivyo. Kuko niyo hagera yuko dusaba amakandidature ibi vyose ubona biri muri ingingo y'ijana na 27 tuzobisaba. Nayo ikindi abantu bo kwibaza none uyu migambwe ntisanzwe ifise ibiranga. Ibifise rero twebwe tukagira tuti tube turabibutsa ivyo bintu bamwe yavyisuganya mwe mubifise kandi mbere mu nabituzanire hakiri kare twe kugira dutunganye igikorwa cacu. None mugomba tugisaba batarabaho. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu naho ishirahamwe igwanya urudandazwa rw'abantu ONST we ton frère risaba indongozi za leta y'u Burundi kuganira n'abarongoye ibihugu abarundi baja kuronderamwo akazi mu gihe badakwije ibyangombwa kugira ngo ubuserukizi bw'ibihugu bubaronse impapuro zifata kibanza. Mu itangazo ryo kuri uyu wa gatatu, Prime Mbarubukeye harongoye iryo shirahamwe avuga ko hafatira ku bakuru yerekana ingene abanyamahanga baherutse gufatirwa irusaka mu gihugu ca Zambia harimwo abarundi 58 badakwije ibisabwa n'amategeko. Tumukurikire. Ishirahamwe gishinze kurwanya urudarazo rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyigiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONST we ton frère ryagomba rifata akanya keza kugira ngo byukuri rikebure yivuye inyuma ugwaruka rw'abarundi. Muri iyi minsi tubona yuko umurindi bariko ari uwo kuja hanze cane kandi ikibabaje nuko bagenda hanze badafise ibyangombwa bibaranga. Gutyo ugaca usanga rero baguye mu ngorane zidasanzwe bose muri ivyo bihugu bagendamwo. Ishirahamwe gishinze kurwanya urudandazo rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyigiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONST we ton frère ryagomba risaba leta y'u Burundi ibikurikira. Ubwa mbere nuko dusaba leta y'u Burundi ko yovugana n'ivyo bihugu abarundi bakunda kujamwo gukorera mu cyo gukundira y'ubuzima kugira ngo niyo bishitse bagafatwa baze bahore bafatwa nk'abantu ntibafatwe bunyamaswa.
ubwa kabiri dusaba leta y'u Burundi ko yovugana nayo maleta n'ivyo bihugu bagendamwo kugira ngo bakoranye n'ubuserukizi bw'u Burundi buri mu ivyo bihugu bashobore vy'ukuri gutanga impapuro z'imfata kibanza abo barundi babagiye mu ivyo bihugu impapuro ziba zabaheranye baba bararonswa kugira ngo bashobore vy'ukuri kwitunganya ari nk'abashaka kugaruka ino mu Burundi kurondera izindi nkaratasi zisubirizo zaheze baroswa uwo mwanya ukwiye kubitunganya. Ubwa gatatu dusaba leta y'u Burundi yuko yogerageza igatunganya neza igisata kijeje gutanga impapuro z'inzira mu Burundi ko dusanga muri ishirahamwe ryacu onetse we ton frère uko abarundi bibagora kuronka izo mpapuro z'inzira niko benshi baca bahitamwo guca baca mu nzira z'ikinywabi. Mugwi ujeje gutunganya urumuri rw'amahoro menyesha ko urugendo rw'umuri rw'amahoro ku ncuro igira 18 ruzotangura gerekezo rya 9 Munyonyo ruce mu ntara zitanu nshasha. Mu kiganiro namenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Epipode Baranyikwa harongoye uwo mugwi asigura ko intumbero y'uno mwaka ari guhimiriza abarundi kwitabira amatora. Tumukurikire. Ijambo ngendegwa y'ugo rugendo niri abarundi kwitorere indongozi zizodushikana kumbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 buteye imbere muri 2060. Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwo ku ncuro ya 18 akanya ko gutumira no guhimiriza abarundi bazotunganye kandi bitabire amatora meza atekanye atunganijwe mu muco kandi yitabiwe na benshi atagahato. Tuzohurire ku kibuga c'umupira citiriwe Urunani muri komine Buganda mu ntara y'Ibitoke kuri uyu wa gatandatu igerekerezo ya 9 Munyonyo 2024. Ano makuru tuwateguriye tuyarangirize muyavugwa mu makungu. Donald Trump niwe yaraye atowe umukuru w'igihugu hagira 47 wa leta zunze ubumwe za Amerika. Amatora yabaye kuvigenekezo rya gatatu Munyonyo uyu mwaka. Amakuru dukesha televiziyo y'Abafaransa hamenyesha ko mu bademokrate ho badatahura ingene batsinzwe. Sheila Irambona. Là, je me demande juste si je peux réserver un hôtel à Washington pour son investiture, mon ami. Amen. Aya makuru amenyesha ko abarepublicain bashigikiye Donald Trump bariko barigina intsinzi ngo kuva muri leta ya Georgia gushika muri leta ya Florida. Donald Trump mu ijambo ryiwe akaba yashimiye abasubiye kumutera iteka bakamwongera ikiringo. Akaba yemeye yuko leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kwinjira mu bindi bihe bikomeye. Aya makuru abandanya avuga ko i Washington ho icuka kitari ciza ku bari bashigikiye Kamala Harris ngo igihe bariko baratanga amanota y'amareta akomeye abantu bagumye bihebura. Umwe mu barongoye umugwi ujeje kwiyamamaza Kamala Harris akaba yagerageje kubahoyahoya muga ibibazo vyagumyeho mu bademokrate yaho uko gutsindwa kwaturutse ngo muga ivyo bikaba vyaturutse kukuntu Kamala Harris yatanguye kwiyamamaza ateba no muhinga muri kaminuza we yemeza ko bishobora kuba vyavuye kukuntu Joe Biden yafashe ingingo ko atazitoza ateba. Aya makuru arangiza avuga ko abarepublicain bafise n'ibindi bituma bigina kuko uwo mugambwe watsindiye ibibanza vyinshi mu nama nkenguzamateka hamwe no mu nama nshingamateka. Mu gihe uwo mugambwe utsindiye ivyo Donald Trump agiye gutwara inzego nyinshi z'igihugu. Des principales institutions du pays. Ningaha rero amakuru twa twabateguye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira mugira ibihe byiza.